Nitwa Irankunda Divine, nkaba ari jenjejwe service ya vaccination, aha hakaba ari kuri hôpital Saint-Loselo mu Gisyo mu Kanyosha. Ego muri mu gikorwa nyabaki? Turi mu gikorwa cyo gucandaga abana bakivuka n'abamezi 9 hamwe n'umwaka n'inusu. Abene igihugu ubona baritavye akamo neza kuza gucandagisha abana babo? Ego abene gihugu baravyitabira cyane mwaka karere turimo. Ego muriko mutanga incanco z'ingwara zihe? Turiko dutanga incanco z'ingwara zo gukinga igituntu hamwe n'ubukangwe, agasama hamwe na rubeola. Aba bene gihugu bana bavyishimiye kubona muri ko murabaha incanco zizo ngwara kombo zishobora kubangamira bana babo bageze mu bihe bikuru bikurikira. Ego abene gihugu baravyishimiye cyane. Ego nakaye kamo kombure wotera abandi bavye bataraza gucandagisha abana babo? Vyeyi batarazana abana babo ngo tubacandage, no bahimiriza yuko bobazana tukabaha incanco zose, kuko umwana aronse incanco aronka agira amagara meza. Bigera bino Nitwambaye kurekora du. Ego muve mu gikorwa nyabaki? Tuvuye gucandagisha abana. Ni bande babateye akamo kuza gucandagisha abana? Twaravyiyumvira amaze kuvuka turabazana. Mu ntumberiye kugira bakingira ingwara bareke kugwaragurika. Muvuye gucandagisha umwana ngana gute? Afise amezi 9. Bamucandagishe ingwara nyabaki kugira bishanze gwima? Bamuteye urushinge ku kuboko, babakingira agasama n'inkorora yakadera n'ubukanga. Nakaye kamotera abandi bavyeyi kugira baza gucandagisha abana babo? Bo bazana kwa muganga bamaze kuvuka. Jina Kanyange Queen. Mbona toka kwa mganga na mtoto mgongoni, unatoka kufanya? Kumpigisha vaccine. Faida kupigisha vaccine ni faida gani? Kumlinda magonjwa mbalimbali yanayoambukia kwa mwili, ngozi, kukohoa, vitu mbalimbali. Nani akatoa wito juu mje kupigisha vaccine watoto? Mtoto. Au ni Ministeri ya Sante? Ministeri ya Sante. Ni jambo gani unaweza kupatia wengine wazazi juu waje kupigisha vaccine watoto? Ni vizuri kulinda mtoto wako magonjwa mbalimbali, kwa sababu kuna magonjwa mengine inafanya mtoto anaweza kufa, kama kuna maupele na mota kwa mwili, inafanya mtoto anakuwa na moto sana, utapika, kuhara. Hiyo ni magonjwa mabaya sana kwa mtoto, sio vizuri. Wadaktari wakuambia kama mtaendelesha kufanyia vaccine watoto akiwa na kuwa kwa miaka mbele? Ndio, unaendelea kumlinda magonjwa mbalimbali, but mimi wamenambia ndio ya mwisho. Ni ujumbe gani unaweza kupatia wengine wazazi kama wewe? Ni vizuri mzazi kufika hospitali, mtoto afate kila ratiba ya vaccine, kila vaccine utapigisha mtoto ni kumlinda, pia mtoto anakuwa vizuri. Kuna magonjwa mengine hawezi umwa, ya maambukizi, ya kuharahara kila muda, kutapika. Hizo vitu pia hizi vaccines zinasaidia kulinda mtoto. Asante. Na mtoto anakuwa na sante nzuri ya mwili. Tuje gucandagisha umwana. Urucanco gwiki? Urucanco rwa mbere rwa ukinga tetanus. Akamaro nakaye kamuba kugira muze gucandagisha? Kugira tuzana umwana akivuka, kugira tumukingire rujya rukingo nyene rwa tetanus ntazogware. Ni urucanco ruva ku myaka ingahe kumwana kusemeze ngahe kugira? Ni urucanco rw'umwana akivuka. Nakaye kamo kugira abandi bavyeyi kumbure baze gucandagisha abana babo usanga bafise ibindi biziheza? Akamo twabatera nuko bomenya yuko umwana akivuka ategereza kuza gutegwa ngo rucanco kubera rurafise akamaro kanini
urumva n'ubwo gukinga tetanusi n'izindi ncanje urumva zikurikira turakurikirana nk'ubu dutenda mukarukana mu kw'icumi aje guterwa ubw'ukwezi n'igice. Nakaye kamubwira abandi bavyeyi kumbure usanga abandi bavyeyi urumva ico twababarira nuko bo vyitwararika bakitwararika kuza gucandagisha abana babo ko birafise akamaro kanini. Bamaze kuza baratora utuntu niho baca iyo diya ishobora kuza mugabo bagifise amezi 3 gushika kuri 6 si kenshi bakunda kugira diya abana kandi kagwara aho naho ico ndaguhanura nuko muzana kwa muganga n'ingoga kuko diyare ni ingwara mbi cyane zumba n'izindi ngwara kuko umwana atera yuma nukumva no kuvuga iki amazi ari mu mubiri nama araza gahera ku buryo amayo asanzwe agira acahera yose kagenda naho tuje gufata vave neza tukanko tufata na hatoye mwamubizi abameze nk'umuntu yumye nico gituma aje ngaho tubanza tukamuha ibintu by'amalimentation amarenje maze gushuha umubiri urageregiye ukarengerwa akagera ibintu bita amakonviriziyo y'umubiri sivyo hano kuvuga ubushuhe bwa bwarenze urupimo maze kubona atanguye kugira ibintu byo gucekwa ikintu cyambere bugira bumyirukana ngaho kwa muganga kugira ngo bapime ubushuhe hanyuma mu manza babugabanye mukamara bivye karababwiye rero mutegereze gukurikiza izo mpanuro tubaha nk'uyu munsi mura sa mukumaka n'igice ziba ziheze mugabo barashaka kongeraho gushaka kuri 23 mois nk'umuntu atazirose bashaka guca bahera kuri 0 bakabandanya bamuha muhatigeze aronka n'imwe bashaka guhera kuri 0 bakamuha gushika aheze zazi naho abata kugira ngo ntiyanduze abandi bantu abana bukwezi n'inusu amezi 2 n'inusu amezi 3 n'inusu niko iyo ndinganizo imeze mwabonye waje afise amezi 3 baza kumukinga umusonga udadasha ucibwa bakamumigira umusonga babyumvise kuri turumaye babayina ibintu ngo batera imbere mwabyumvise uburiko batera imbere wafatiwe uramuha umugabo wawe akamuzana none umwana siba abantu babiri sivyo none umwana agizwe n'abantu aba muramenya ibyo bintu sivyo none mukabishira kumuzirikanya nk'uyu munsi ngaha tuvagise n'abana bameza ngaha indinganizo yo ngaha aye uyu munsi tuvagise abana bakivuka yego harya naho bica biva ukuntu umwana afashwe sivyo umwana afashwe n'ivy'umugabo kuri randevu yiwe ntibwashike mwavyumvise mugabo atahura hariho abantu barambikwa cyangwa bagafatirwa n'ibikorwa bagaca bankuza ku mezi 3 n'igice turatanga nka 6 gihe izo vitamine zihari cyangwa turadusimbira ku mezi 9 amezi 9 bakinga agasama bakinga iterwa bushuhe cyangwa kari malaria cyangwa kandi ingwara ubushuhe rero ubonye ubushuhe ku muntu ku mwana busigura ibintu byinshi gose kandi iyo ubonye umuganga kwandikiye examen akwandikira examen n'ivyo bamubwiye n'ivyo abonye ku mwana uramuzana nukumuzana ukagura thermometre ukagura mumijamo jamuramenya rero iyo muje kuvagisina muti abana bacu tumucereje iyi vaccine azobacerewe iki mwavyumvise panda kuza muje ngo muraje umva muje ngo mfa kubona nje ngo rendezvous oya byo sivyo mutegeza kuba muzi ikibazanye mukamenya niyo mwasiba muzoba mutumye ingwara shaka kwaduka ku mwana wanyu sivyo none mwe murazi ko abavyeyi bazicira hagati
murabizi ko badushyira hagati